nagira ndakubwire icamuzanye ujya munsi kijya gihe aza ubwa mbere sico kizomugarukana niyagaruka. Rero ube maso nshuti mukundwa, ube maso. Icazanye Kristo uriya munsi sico kigiye kumugaruka. Icazanye Kristo uriya munsi sico kizomugaruka. Rero nshuti mukundwa, ba maso. Kunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu twese, kwemera kubyara ubuzima ni mama Nyishu. Ndabagumbiriye cyane, amahoro y'Imana abane natwe twese. Mbanje gusaba imbabazi igihe kihaciye, hariho utuntu twagiye turaduciramo. Murabizi yuko ibyuma bidasezerana, no mu buhinga bw'ibyuma hariho ibyagiye biranka, ariko turahari, ntitwabibagiye kandi ntabwo twataye intumbero, ntitwahevye kuza turaganira misi yose kuwa gatatu kuri rya jambo ry'Imana. Shimye rero gusubiramwo amajambo nari nazanye yo kwipfurizanya umwaka, yo kwiyumvira nk'abana b'Imana, nk'abakristo, naho bitadukundiye ngo bicemwo bibandanye bise neza, ariko numva umengo ntihari bwarengerane cyane, turacari mu ntango z'umwaka. Reka rero imbere yuko dusubira mwagwa rukurikirane rwacu, mwaza nkuru twariko turiga kuri sokuru wacu Aburahamu, reka dusubire tuganire gatoyi kuco novuga. Mbega uyu mwaka tugiyemwo, uyu mwaka dutanguye, tuwuhaye intumbero iyahe nk'abakristo? Tugiye kububamwo gute? Tugiye kushobora gute? Kubera ko nibwira ngo buriya umuntu wese umwaka ugiye gutangura ariyumvira ati jewe uyu mwaka ngiye kubamwo gutya, uyu mwaka numva vyogenda gutya, uyu mwaka numva twobana gutya. Rero ni muri iyo ntumbero numva twobisubiramwo. Ubundi ijambo ry'Imana ntaho ridusigiye, urugero rukurikirane tuzorubandanya, tuzorukomeza gushika tugere ku musozo. Mugabo numvise umengo mbega ko tukiri mu ntango z'umwaka, mbega ko twagiye mu misi mikuru ya Noheli, mbega kwari uguhimbaza gusa canke muri kujya gufeta Noheli, muri kujya guhimbaza, muri kwambara agahuzu gashasha, muri gufungura neza, mbega hari mwiki, mbega twakuye mwiki, mbega vy'ukuri ujya musi mukuru twahimbaje utwibutsa iki? Kugira ngo ntibibe mu kiryoha, kugira ngo ntibibe vya bindi tumenyereye, vya bindi vya misi yose, ariko wumve nanje numve ico Imana idushakako. Rero nico gituma ndi hano, kugira ngo dusubiremwo ajye amajambo, kugira ngo dusabe umukama adushoboze vy'ukuri, uyu mwaka tuzobemwo neza, uyu mwaka tuzobemwo tunezerewe, uyu mwaka tuzobemwo turi mu ntsinzi ya Kristo. Rero turasoma muri Yohana 12, twumve icazanye umwami, kubera yuko twarahimbaje n'ivyo, ariko hari icamuzanye, hari icazanye umwami. Nico ngomba ngo twibukanye, nico ngomba ngo twumvirize, ntibirangirire gusa mu kuryoherwa, mu kuba mu kiryoha ca Noheli, ariko habemwo no kwiyumvira gatoyi. Mbega ujya musi mukuru ko ndawibuka, mbega ijya anniversaire ko nayishize mu mutwe, ko nayishize muri gahunda, mbega ijya anniversaire ubundi inyibutsa iki? Rero reka twumve icamuzanye. Ni Yohana 12, haravuga ngo icazanye Yesu mw'isi. Yesu arasemerera atunyizera, si jewe yizeye, ariko yizeye uwantumye. Nanje naje mw'isi
ndumuco kugira ngo unyizera wese ntazogume mu mwiza. Ariko nihagira uwumva amajambo yanje ntayazigame, si jewe ndamucirako iteka, kuko ntazanywe no gucira iteka isi, ariko nazanywe no gukiza isi. Ariko ungaya ntiyemere amajambo yanje, ari n'ikizomutsindisha. Ijambo navuze niryo rizomutsindisha ku munsi w'umuhero. Kuko ivyo ntabivuze mbyigeneye, ariko Data yantumye niwe yangeze ivyo nkwiye kuvuga n'ivyo nkwiye gusigura. Kandi ndazi yuko ivyo yageze ari ubugingo budashira. Nuko ivyo mvuga mbivuga nk'uko Data yambariye. Nshuti mukundwa, warizihije Noheli kandi ni vyiza. Burya n'umusi mwiza niba tugira anniversaire y'abana bacu, kwibuka ko twahawe umucunguzi, kwibuka ko twahawe umukama, kwibuka ko twahawe Kristo, navyo ni ivy'agaciro cane. Ariko ndagomba ngo ntubu muziki, ntubu mudiho, oya, ariko bibe consciemment. Donc wewe uzihize ego, mugabo uzica uriko urazihiza icarico, wibuka icyazanye Kristo. Yaravuze ngo jewe sinazanywe no gucira iteka isi, oya, ngo ariko aka kantu niko shaka tugumane. Buriya nejo bundi umuntu niyakubwira ikintu ukumva mu nyuma aravuze ngo ariko, kajya kariko gakurikira naho ngo ni gatoyi, ndakwinginze kajya kariko uzokumvirize neza kandi ugafate nka nkama. Kajya ka ariko kaba gafise igituma, kandi niko kaba gafise signification nini ya cane. Ariko aravuga ngo rero ngo ivyo ngo ariko ngo ungaya ntiyemere amajambo yanje, ari n'ikizomutsindisha. Mane dufashe cane. Ngo ijambo navuze niryo rizomutsindisha ku munsi w'umuhero. Yesu twaramuhawe, twarahawe umukiza, twarahawe umucunguzi, ni vyiza. Abakunda gusoma ijambo ry'Imana mwibuke neza ngo bariya abantu bose barazinguruye ujya muzenga, barabara bati wapi, kubera yuko harimwo ingene bizogenda, harimwo ubutame, harimwo umubabaro, harimwo gusuzugurwa, harimwo kutemerwa, harimwo vyose. Kristo ntiyaje atazi yaroye, yaje ahazi neza. Ariko aravuga ngo ndagenda, uko biri kose ndagenda, kandi nemeye kubacunga. Rero ntabwo yazanywe n'abakomeye, ariko yazanywe n'abagwayi. Ntabwo yazanywe n'abakiranutsi, ariko yazanywe na jewe nawe abanyantege nke, kugira ngo uyu munsi turaganwe nawe ubwami bw'Imana. Ariko naho ikijya gihe aza, umuzo wiwe ntabwo wari kuduciraho iteka. Umuzo wa Kristo kwari kuducungura. Ariko ngo nyuma yo kuducungura, amajambo yatubwiye, bya bindi yatwigisha, bya bindi twumva. Oya, umva, ijya Noheli Kristo ntaba yavutse, wapi, yaravutse ya très longtemps. Nijya myaka batubwira sinibaza, sinzi ico bafatiye ko mu kwiharura. Ariko nagira ndakubwire icamuzanye ujya munsi kijya gihe aza ubwa mbere, sico kizomugarukana niyagaruka. Rero ube maso, nshuti mukundwa, ube maso. Icazanye Kristo uriya munsi sico kigiye kumugarukana. Icazanye Kristo uriya munsi sico kizomugarukana. Rero nshuti mukundwa, bamaso. Ngo ivyo yavuze, umva ngo nukengera ivyo yavuze, ngo ukagaya, ngo ntiwemere ijambo ryiwe, iryo ngiryo ngo rizogutsindisha ku munsi w'umuhero. Rero naho twari tumaze mu minsi mikuru ya Noheli twibuka ivuka ry'umucunguzi wacu, jewe numva no kwibutsa icamuzanye. Ngo yaje kugira ngo abari mu mwiza ntibawugumemwo, ahubwo babe abana b'umuco. Rero nahawe ho kwisuzuma, nahawe ho kuraba, ukuvuga ngo Paulo yaravuze ngo ivyo ari inyungu yanje, ngo vyampindukiye igihombo. Ngo iyo twakoraga kera ngo twarabihevye,
ndagomba rero ngo wisuzume vy'ukuri warabihevye canke ivyo wakora kera n'uyu munsi niko bikimeze. Ariko Kristo ntiyaje ngo ugume mu mwiza, Kristo yaje ngo ube mu muco, Kristo yaje ngo ube umwana w'umuco, Kristo yaje ngo uve muri ubwo busambanyi, Kristo yaje ngo uve muri ako kaborego, Kristo yaje ngo uve mu kubesha, Kristo yaje ngo hoyaye uve mu kudodobereza abandi, uve mu kurenganya, uve mu rusaku, uve mu kigare cy'amagambo. Kristo yaje kugira ngo adukure kw'iyo ngogo y'icaha. Kristo yaje kugira ngo acagagure imigozi yose y'ivyaha twabereyemo. Rero kwizihiza Noheli si bibi, ariko ndagomba ngo uyizihirize wibuka, wibwira ngo mbega uwo mucunguzi wanje yazanywe n'iki, mbega icyatumye uwo mucunguzi wanje asiga ubumana bwose akaza akemera guca bugufi, akaza akavukira hahandi. Yo ndamukunda kubera ko iyo ahitamwo kuvukira ahantu mu bakire gusa, jewe nawe kumbure ntitwari gushikirwa, ariko Kristo yaraciye bugufi kugira ngo jewe nawe dushikirwe. Rero reka ndakubwire, igikuru sukwizihiriza gusa, sukugura igitenge gishasha, sukugurira abana impuzu nshasha, sukubagaburira neza, nibwo navyo atari bibi. Ariko niba turiko turafeta anniversaire y'umuzo w'umukama, iyumvire neza uti mbega icyamuzanye, ni iyo vuba niyo ndimo, mbega narasohotse, mbega naravuye mu mwiza, mbega undi umwana w'umuco. Ndagomba ngo wiyumvire muri iyo sansi. Naye handi hoho ukwizihiriza kwawe nuko gusa. Rero niryo jambo naho ubutaha bitakunze, ariko aho rishikira hose nibwira ngo hari icyo rirema mu mutima wawe, ngo icamuzanye ngo kwari ukugira ngo kugira ngo unyizera wese ntazagume mu mwiza. Nshuti mukundwa udukurikirana, nshuti mukundwa ukunda kumva ijambo ry'Imana kuri Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Ndagomba ngo ubuzima bwongere buvyuke muri wewe, ubuzima bwongere bunaguke muri wewe, wongere wiyumvire icazanye uwo mwami, wiyumvire yuko vy'ukuri waramwakiriye, warumvise gahunda yiwe, waramwemereye ko icyamuzanye akikora canke akirema muri wewe. Rero ni ivyo nashaka twibukanye, kubera yuko mu misi ya Noheli ntitwaganiriye cane, ariko nagomba ngo twibukanye nk'abakristo, nk'abagenzi bari mu rugendo ruja mw'ijoro. Rero ndagira ko yuko iyo tuhimbaza Noheli turanipfurizanya umwaka mwiza. Nanabivuze, umwaka mwiza mwese, umwaka mwiza kuri twese, utubere umwaka w'amahoro, utubere umwaka wo kwimbura, utubere umwaka wo kubona Imana ku rundi rugezo, utubere umwaka wo kubona Kristo atugirira neza, utubere umwaka wo kubona Kristo adutabara hariho ivyo yungura mu vyacu. Nukuri utubere umwaka mwiza. Rero nagomba ndaguhe impamvu, nagomba ndaguhe ijambo ry'umwaka, ijambo numva twogenderako, ijambo numva jewe ngiye kugenderako, ijambo numva nawe wogenderako, maze rikadufasha. Ni turagenda kurisoma mu migani, wumve ico wogenderako na mu Migani 16 haravuga gatatu ngo uremeke Uhoraho ibikorwa vyawe, niho imigabo yawe izokomera. Ndagasubiramwo, uremeke Uhoraho ibikorwa vyawe, niho imigabo yawe izokomera. Urafise amaproje, urafise imigambi, urafise ivyo wifuza gukora, urafise ivyo ushaka, urafise ivyo wateguye, urafise ivyo wagambiriye, vyose ubiremeke Kristo, ngo niho bizokomera. Rero uyu mwaka urushirize kumwegera, urushirize kumwizera, urushirize kumwemera no kumwemerera, hanyuma umwereke y'amaproje yawe yose, ngo niho azokomera. Kandi ijambo ry'Imana nibwo buzima, ijambo ry'Imana nukuri kwigendera, ntabesha. Nizera yuko niwe bimuremeka nawe azoza akakugirira neza. Shalom.
shalom shalom.